Shalom shalom ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene data Sengiyumva Herve yongeye kugaruka kandi muri ca kiganiro cacu ciza dukunda ijambo. Tugeze mu gice c'icumi muri ca cigwa twatanguye c'itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Dukomeje kugira ibihe vyiza kandi nizera yuko abo twatanguranye mutarambirwa kandi mufise vyinshi muko murahigira. Turiko twiga ubu tugeze kuri Yosefu umwana wa Yakobo. Twarabonye mu kiganiro giheruka ingene uyo Imana yamugiriye neza, uburyo Imana yamugiriye, tugenda turaba ivyo bahuriyeko n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero turiko turiga turaba ivyo bashobora kuba bahuriyeko muri parcours zabo uko ari babiri. Twarabonye bitatu vya mbere, ubu tugira turabe ibindi nka bitatu bivanye n'uko umwanya wacu uza kudukundira. Imana ishime cyane. Ica kane rero twagomba kuraba nicerekeye ukuntu Yosefu yagurishijwe muri Egiputa na bene wabo. Turakibona muri Genese canke mu Itanguriro igice ca 37 umurongo wa 27. Hanyuma kandi tukabona na Yesu nawe bafise aho bahuriye, yarahunze akiri umwana muto ari kumwe n'abavyeyi biwe Yosefu na Mariya muri Egiputa. Muri Matayo igice ca 2 umurongo wa 13. Ivyo vyanditswe ntitubisoma, mugabo hari ikindi bahuriyeko numva umenga tworabira hamwe kugira ngo naco kidufashe. Ico ni ca kane, ko bose bahuriye ko bagiye muri Egiputa mu buryo butari bwo. Umwe yagurishijwe na bene wabo, undi nawe arahunga ahunze Herode. Ico naco nico bahuriyeko. Ikindi naco turabona kigira gatanu, turabona ingene batabuye impuzu zabo. Duhereye kuri Yosefu turabona ingene Yosefu umutamana wiwe bene wabo bawutabuye bagomba kubesha se ko ari igikoko c'inkazi camuriye. Ivyo navyo birafise ico bisigura. Reka dusome ahandi nyene muri Genese igice ca 37 umurongo wa 31 na 32. 31 haravuga ngo nuko bafata impene barayibaga, bashira ya kanzu ya Yosefu mu maraso, maze bafata ya kanzu ndende y'amabara menshi bayishira se, baramubwira bati ehe ico twatoye, raba ko yoba ari ya kanzu y'umwana wawe. No hejuru baravyerekana ingene bamutaburiye ko iyo kanzu. Turaraba no ku ruhande rwa Yesu, mugabo mbere yuko turaba uko gutabura tunike yabo canke ikanzu bisigura iki. Mu gifaransa numva no mu buryo prophétique bisigura ngo ubwa mbere ni symbole d'humiliation extrême, ni kimenyetso co gusuzugurwa birenze byo mu rwego rwo hejuru. Ni gisuzuguriro canke n'ugusuzugurwa byo mu rugezo rwo hejuru. Ikigira kabiri ngo le dépouillement total, kwambugwa ivyo ufise vyose. Ibi navyo turaza kubibona no kuri Yesu nawe ingene bisigura. Hama ica gatatu ni accomplissement canke no gushitsa kw'ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana. Turabona ko Dawidi yari yarabihanuye muri Zaburi ya 22 umurongo wa 19. Turaza kwasoma. Reka rero turabe ku ruhande rwa Yesu nawe mbega ivyo vyoba vyaramubayeko. Yohana igice ca 19 umurongo wa 24 ngo abasoda b'abayuda bari bafise umuco ku muntu yabambwe canke yaciriwe urubanza ko bafata impuzu yiwe bakayigabangana. Urumva nico cyamubayeko Yesu nawe. Nivyo bagira batubwire ngaha muri Yohana igice ca 19 umurongo wa 24. Ibire iki rero nashimye kukivuga ko cyane kubera ko gifise insiguro ikomeye cyane mu gikorwa umwami wacu Yesu Kristo yaje gukora, ko yiyambuye ubwiza, yiyambura icubahiro, yambugwa vyose. No kuvuga ngo kugira ngo ashobore kuba umuntu asanzwe. Twarabisomye hajya mu Bifilipi igice ca 2 tubona ingene Yesu yiyambuye ubwiza n'icubahiro. Dusome aha muri Yohana igice ca 19 umurongo wa 24. Haravuga ngo baravugana bati ntidukwiye kuyitabura, reka tuyipfindire kugira ngo tumenye uwuyegukira. Ibi vyabaye
ibi vy'impuzu ngo vyabaye kugira ngo bishitse ivyanditswe bivuga ngo bagabuye impuzu zanje bapfindira umutamana wanje, bapfindira umutamana wanje. Iryo ni ijambo riri muri Zaburi ya 22 umurongo wa 17 ni Dawidi yarihanuye. Rero no kuvuga ngo ivyo Yesu arongeye kandi arabigarukanye. Ni Yohana yabivuga ingene impuzu yiwe yagabanganywe n'abasirikare b'Abaroma. Iki kimenyetso rero cyo kwambugwa cyari kimenyetso cyo gusuzugurwa. Yesu murazi ko yasuzuguwe kugira ngo twebwe duhabwe ubugingo, ngo yambuye icubahiro. Reka tubisome mu Bifilipi igice cya 2 umurongo wa 6, nsome mu Gifaransa. Lui qui était de condition divine, ngo we yari afise ishusho y'Imana, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, ngo ntiyashaka guprofita canke kugumana kungana n'Imana. Umurongo w'indwi rero, mais il s'est dépouillé lui-même, ubwiwe yari yambuye, mugabo abikoreye yemeye ko abantu bamugirira nabi. Twarabibonye mu vyanditswe twasomye canke mu vyigwa biheruka twize. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable. Ni ukuvuga ngo iyo atiyambura icubahiro n'ubumana ntiyari kuba muri condition humaine canke ntiyari kuba umuntu kugira ngo acungure abari n'umubiri, ngo yemeye kwambugwa icubahiro. Ni ukuvuga ngo rero kijya kimenyetso ca Yosefu cuko bamutamuriye ko impuzu yiwe bakamwambura impuzu, cyari kigereranyo c'ingene Yesu azokwiyambura icubahiro hanyuma n'impuzu yiwe bakayifindanirako, hanyuma bikasigura gusiga ubwiza, gusiga icubahiro kugira ngo yambare umubiri w'umuntu, yambare intege nke z'umuntu, ashobore gukiza abantu b'abanyantege nke nkanje nawe. Rero nico kintu kigira gatanu tubona Yesu na Yosefu bari bahuriye ko. Hanyuma umurongo w'indwi, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Ni ukuvuga ngo yari yambuye kugira ngo yambare ishusho y'umugurano kandi abe usa n'abantu kuko yaraje gucungura abantu. Rero ngo il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, yaciye bugufi wenyene kugira ngo apfe urupfu rubi. Icya gatandatu ni ingene Yesu yageragejwe n'icaha, n'ingene tubona Yosefu yageragejwe n'icaha. Ego turasoma turabe ingene Yosefu yageragejwe n'icaha. Ni Itanguriro igice cya 39 umurongo w'indwi n'uw'9. Nuko muka Potifari atangura kumwifuza, aramubwira ati ingo turyamane. Ariko Yosefu aramwankira ati urabona ko databuja atakintu kimuraje ishinga, kuko yanjeje ibyo mu nzu yiwe vyose. Nta muntu numwe muri iyi nzu andusha ububasha, nta kintu na kimwe databuja yisigarije kiretse wewe, kuko uri umugore wiwe. None no kubahuka gute gukora ikibi nk'ico ngacumura ku Mana? Iki turabona ko Yosefu cyari kigeragezo gikomeye cyane. Yosefu Potifari yari yaramuhaye ububasha bwose kuganza ibyo mu nzu vyiwe vyose, atonye kandi abikora neza, afise icubahiro cyose. Wamenga kugeragezwa n'umugore wiwe yari kwemera kugwa muri iyo nyoshambi kugira ngo agumane ya posta, agumane ca kibanza, agumane na vya bintu vyose yaronka bivuye kuri Potifari. Mugabo aremera kwanka icaha, yiteguriye kubabazwa canke yiteguriye gutakaza byose, kandi mu nyuma yavuye abitakaza no gufungwa arafungwa. Ivyo nivyo tubona no ku mwami wacu Yesu Kristo. Nawe turabona mu gice ca 4 umurongo wa 15, Abaheburayo 4:15, umuherezi mukuru dufise ashobora kubabanana natwe mu ntege nke zacu, mbere yaciye mu mageragezwa twese ducamwo, ariko we nta caha yakoze. Yesu yageragejwe uburyo bwose ariko nta caha yakoze. Turabona ko na Yosefu yageragejwe uburyo bwose mugabo ata caha yigeze akora. Na Yesu turabona ko yageragejwe n'icaha mugabo ngo ntaco yigeze akora, kandi ivyo vyabaye gutyo kugira ngo ashobore gufasha twebwe abantu bari bazingamitswe n'icaha. Ubwo Yesu atakoze icaha, ni ukuvuga ngo ububasha buri muri we urashobora kudushoboza na twebwe kubaho tugenda tudakora icaha. Umwami Yesu Kristo abagiriye neza. Mu kiganiro gikurikira tuzoganira icanyuma gishobora kudufasha kubona
aho Yosefu na Yesu bagenda bahurira. Umwami Yesu abagiriye neza, mukomeze kugubwa neza. Amen.